umurongo wa mbere. Ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa mbere ndageza umurongo wa gatandatu. Inomero z'ikaratasi mw'isezerano risha ni 146. Umutwe w'amajambo havuga ngo umumarayika akiza Petero Herode. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina bakobeje. Umunsi Herode bwaca amubashikiriza, muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Yesu nashimwe. Hano turabonye aya majambo y'Imana. Aha tubonye igihe abakozi b'Imana abigishwa bari mu bibazo, bari mu ngorane, kuko murabonye neza yuko uyu mwami Herode atari aborohereje namba. Murabona turabonye ingene yafashe Yakobo akamwicisha inkota. Abayuda ngo baca baranezerwa ingene umuntu w'Imana apfuye. Erega hariho abantu banezerwa n'agafano. Ngo arakabona. Arakabona yamara. Oya, ibikabe hivyo. Abayuda rero baranezerwa, baca babona yuko bofata na Petero, nawe Herode nawe nyene urumva byaramunezereye, aca afata Petero ngo yiyongeze. Ukamenga ni ikintu cyiza yakoze cyo kwiyongeza. Ariko hari igikorwa ndiko ndasoma ya majambo nabonye kandi cyafashe umutima wanjye, ingene ishengero ryaciye ibyifatamwo. Petero nawe amaze gufatwa agashirwa mu ibohero, mwamubonye ko bamupfunze bidasanzwe. Umugabo umwe kurindwa n'abasoda 16. Ngira ntaho turabibona, sinzi ko byoba bihari. Umuntu umwe ataco yakoze, atakiri yakoze, abasoda 16 bakamurinda ari bane impande zose, imbere bane, aha bane, aha bane, aha bane, umva ntasaganiri. Ariko aho Petero yaraho nyene muri izo ngorane, muri iryo bohero, hari undi bari kumwe batabona. Mbe ninde? Yesu bari kumwe. Hajya Yesu bari kumwe ari ruhande yiwe, akamuremesha mu mutima. Hanyuma rero turabonye buca Petero yicwa, harabaye kandi ikindi gikorwa. Imana yo mwijuru bandanije gusoma, urabona ngene Imana yamwugururiye umuryango, Petero agasoka akava mu ibohero akarengana. Ariko tugaruke kuri uyu murongo wa 5, nabo cya gikorwa abanyeshengero bakoze, ngo baciye basenga Imana, ngo batakambira Imana bagize gute? Batakambira Imana bakobeje. Erega ubundi yavuze ngo hariho gusenga no gusenga. Hariho gusenga ibintu bimeze neza, ugashima byose bikamera neza. Na Yakobo yaranditse umerewe neza nashime ari n'ibishime. Ariko hariho ukundi gusenga tubonye ngaha kudasanzwe, gutakambira Imana kandi atakaruhuko. Ugize gute? Ukobeje. Yesu nahabwa icubahiro. Ishengero liratakambira Imana, abantu b'Imana barasenga Imana bakobeje. Ubwa Petero abushwe, musanzwe mubizi nico gituma ntahasomye hose. Ariko kubera uko gutakambira Imana, ibohero ryarugurutse. Yesu nashi. Hari indirimbo twahora turirimba, ishengero rifise ububasha bwo kugira gute? Bwo kuguruza amabohero, abanyabyaha bakagira gute? Bagakira. Sinzi kumbure ko bamwe mwayibagiye twahora hari Gitega, twara dukunda kuyiririmba. Ishengero rifise ububasha bwo kuguruza amabohero,
abanyabyaha bagakira singudahumeka uzishugwa. Ishengero, wewe jewe twese hamwe turi hamwe turafise ububasha bwo kuguruza iki amabohe. Erega hariho ababusho ntibariho none, ariko mu kugira bugururirwe turakwiye gusenga ya masengesho yo gutakambira Imana, cyane cyane muri ibi bihe turimo, ibihe tugezemo bigoye. Hakabaho amasengesho yo gutakamba. Ugutakamba Imana irumva kandi irishura. Urumva bizira ijambo ryo gutakamba, murumva ko ndarisubiramo Yesu. Gusenga utakambira Imana. Baratakamba. Uca Petero yicwa baratakamba, ariko amabohero yarugurutse n'urugi rw'icuma ruruguruka ruramubisa kubera amasengesho y'ishengero y'Umwami. Ibiri imbere yawe bimeze nk'icuma kuko amasengesho birahava. Urugi rukiyugurura ukarengana, ukabona urarenganye bya bindi na bya bindi kubera ya masengesho yo gutakambira Imana. Yesu nahaga icubahiro. Tubandanye dusome Mariko 10 ku murongo wa 46. Avuga ngo Yesu ahumura impumyi yitwa nde? Nuko bashikiye Yeriko, akivani Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo, umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi, girira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi, girira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura, va hasi, araguhamagaye. Nayo ita impuzu yayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka, mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda, kwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka, amukurikira ku nzira. Yesu nashimwe. Aha tubonye umuntu nawe w'impumyi, yavutse ari impumyi, yitwa Barutimayo. Yarumvise ko Yesu ariko aragendagenda, ariko aracaho hantu. Hanyuma rero atangura gukora cya gikorwa twumvise rya shengero ryakora ku bwa Petero, ngo atangura gutakamba. Aravuga ati, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira iki? Ngirira imbabazi. Naha naho nahiyumviriye. Iyi mpumyi yaratakambye. Abandi yabasaba amahera, akabasaba agahuzu, ariko yumvise ko ari Yesu Kristo umunyanazareti, umwana w'Imana nzima. Atangura kumubwira ngo ngirira imbabazi. Abantu bati hora, hora, ariko arushirizaho gusemerera. Hanyuma Yesu acakora ikindi gikorwa gihambaye kuri iyi mpumyi. Aca arababwira ati, reka kumubuza, nimumuhamagare, nimumurekaze. Bonyene babandi bariko baramubarira bati, ikigwayo, ikigwayo. Yo bavuze ngo humura, agize gute? Araguhamagaye. Yesu nashimwe. Humura, Yesu yaguhamagaye mwene data, wowe uri hano. Yaguhamagaye. Mugabo hari ikintu wowe ufise kikubangamiye. Ikintu cya mbere ari gukwiye gukora nkuko nabonye ngaha, iyi mpumyi yatanguye kwisabira imbabazi. Babarira, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi. Hanyuma Yesu arayihamagara, iramwegera. Hacaboneka ikibazo ati, none nakugiriye imbabazi, naguhamagaye. Erega hajya kumuhamagara Yesu yaramugiriye imbabazi. Naguhamagaye, nakugiriye imbabazi. Hanyuma haca haboneka ikindi kibazo ngo none ugomba ko ngukorera iki? Yesu nashimwe. Banzuboneke yuko wegereye Yesu kamusaba imbabazi kuri cya kindi na cya kindi gishobora kugutandukanya n'Imana. Hanyuma rero bimaze kuboneka yuko atarubanza ufitaniye n'Imana, wamaze gusaba imbabazi kandi urazihabwa kuko Yesu ni umunyembabazi. Urazihabwa, hanyuma uca umubarira icyo ugomba kwa gukorera.
abantu muri uku gusenga mbere no muri uku gutakamba batangura kuvuga ibyo bakeneye bakayibagira kubanza kuyitatura bakabanza kuraba neza ngo twumvise ko boze neza mu maraso ya Yesu. Ukwiye kubanza kuraba ko boze neza mu maraso ya Yesu, ko wagiriwe imbabazi. Yesu aca kwiyegereza uko uri kose, ntaraba ngo uri muto, ngo uri mukene, ngo uri iki, oya, araguhamagara hanyuma uca umubwira uti ndagomba kunkorera iki, kandi Yesu aragikora. Yesu nashimwe kuko nicyo cyamuzanye, ati ngirira imbabazi, none ugomba ko ngukorera iki, ndagomba guhumuka mwigisha. None uwo munsi wewe uri hano wumva neza uti nta kindega, urafise uburenganzira bwo kumubarira ati nanjye ndagomba kumorera iki. Hari ibintu ufise bikugoye ariko Yesu yiteguye kubikora. Hariya mu bacamanza gihe cya 16 ku murongo wa 28 nitugiye gusomayo, murazi umuntu yitwa Samusoni ingene byamugendeye, ingene yabayeho, akavuka ari umunaziri w'Imana ariko mu nyuma agasamara akaja mu byaha, hanyuma agakugwayo kunogogwa amaso, bakagirwa umusyi mu nzu y'imbohe. Ari muri ijya nzu y'imbohe umushasi wari watanguye kumera, hajya ku bya 16:8 yarasenze nawe nyene aratakamba ati Mana n'inkomezi n'inguvu iri rimwe gusa, aratakamba ngo mpore ngo amaso yanje. Bacaranyiganyiza yanzu bari ngo bari mu munsi mukuru bariko baravuga ngo reka tumurabambushiza ahantu nk'iki nka Kabarore. Ati wa mugabo yahora tugira kwa manyama ngo uyu muramubona amaso twarakuyeyo muramubona, ariko acatakambira Imana. Imana ishimuha inguvu, ishimuha inkomezi ngo yegamira inkingi, anyiganyiza cyagize cyose kibakwako. Gutakambira Imana uwo munsi ngo masubiremwo, utakambira Imana uyibarira icyo ugomba, ariko ubwa mbere na mbere ubanza uyisaba imbabazi kuri bya bindi na bya bindi. Abumvise amajambo mwese, Yesu nabaheza.